Shalom shalom bakunzi ba Yaga Nawe TV, bakunzi bacu bakunzi biki burubuga Yaga Nawe TV, ndabaramutse ndabaha ikaze ni karibu mu kiganiro cacu. Mbanze mbipfurize amahoro y'Imana abane namwe, umwe wese aherereye, Imana imukomeze imugushe neza, abandanye ryoherwa cyane. Ukaba umeze neza, shima Imana, nawe ukabitagenda neza, nawe ushima Imana kuko byose bibera ku mugambi wayo. Ni jewe Ale Alan muri ko murakurikina kuri Yaga Nawe TV, televiziyo nziza, televiziyo ibaha ibiganiro bigiye bitandukanye, televiziyo iha ikiyago abagiye batandukanye nabo bakaronka umwanya wo kuyaga. Kenshi baduse batumire nk'aba, baduse batumire bagiye batandukanye, abatumire bayaga ibitandukanye. Reka mbanze nakire umutumire wanje ava yuko yidondora mbere abanze aturamutse. Ndakuramukije. Amahoro. Meze neza cyane. Ni sawa, turashima Imana. Ndabona ko akamwema ari kose, urumva ameze neza cyane, bose urabona ko meze neza. Woshaka kwidondora abariko baradukurikirana? Ego, hama ku mazina nitwa Ngendakumana Yves. Nkaba mvuka mu ntara ya Bujumbura, ariko yahoze ari Bujumbura rirari muri Bujumbura. Nkaba sanzwe mba ubu aha ku Musaga, akaba ariho ndangura n'imirimo misi yose. Even ndagwaye kaze ni kare ku televiziyo yacu. Murakoze cyane. Isange ugubwe neza, niyo microphone turakugabiye muga ntubitahana. Okay. Nanje. Even umeze neza cyane. Ndashima Imana. Muri rusangi twe twakirana batandukanye. Twakiriye sinzi kumbe umusore haje. Je ndi umupapa, ndafise umudamu n'abana babiri. Uwo kwihendako. Ni kweli Imana. Bavuga ati nakajone ka 25 cyari umusore wabihereye mwakiri kare. Ndashaje vraiment. Nakafise vraiment ndashaje. Anishaje rakutse. Uraza nawe mundi mushatsi wera. Irimo iramaze kuza kandi kuvuga kuronka ijya mishatsi iteka ubutewe n'Imana. Iteka kandi abantu bidoga ngo bazanye ntibisubira inyuma byaje. Oya, je ahubwo ndabishima kubera ko niteka ubutewe kuko urabizi ko ari abantu bapfa bakiri mu nda inda zigakoroka, abandi bagapfa amaze gushika ngaha ku isi. Ariko utewe iteka ukabona umaze kugira byo mushatsi wa kabiri n'ukuri nicubahiro ku Mana. Imana yagwicubahiro cyane. Yves, tuje kuyaga kuri Yves cyangwa ku buzima bwa Yves icakora. Yves n'umuntu ki? Yves technicien asanzwe akora ivyuma vya electronique. Babitaba electronicien. Electronicien. Hanyuma y'ivyo tugace tuba dukora n'ibindi vya sonorisation. Nivyo tugira tuganire ko nakoze. Yves urumva yuko ufise impano, rega buri abafundi. Voilà, ndabise ijambo ryiza nkoresha. N'abafundi. Je mbere nk'ahanye ubukurikira ntituzuba turi ngaha. Tuzugusanga neza ahubwo ubufundi bwawe bukorera. Sigura kimwe iki niki. Yves, mu kazi kawe ku electronicien cyangwa nivyo wize ku ishure cyangwa n'impano ko ndazi n'abantu bafite impano, umwana avuka asambagura radio. Murakoze cyane kwico kibazo. Hanyuma jewe nakuze mfise impano, ariko nkabikora ndi ruguru ku gatumba nkabura umuntu yonshikana imbere. Rero Imana yaracanye kumwe bifese yabivuga ati umugere uva kunyo yabeshe kandi nta nyoni yoguruka tisunze igiti. Kuvuga ngo naje ndafise umuntu nisunze yavyize ku ishure, aranyigisha, arandera, ndakura, arandondeza imbuga, ndakora, ndamenyekana. Rero nuko bimeze. Muca mumwita mu gifundi camwita umupare. Mbe umupare cy'umuvyeyi. Umuvyeyi. Yves, ego. Muri rusangi rero jewe nshaka tuyageneza gifunda je ndumufundi. Ego. And umufundi bakunzi Yaga Nawe TV naje ndumufundi. Ego. Ahantu mpenda. Umbeshe ndakuhinyiriza kuri kamera. Ego. Yves asanzwe hanini usanzwe tekinika ibiki cyane. Ndarepara amatelefone. Telefone za mobile tugendana. Hanyuma nkarepara amaradiyo, amafera aho passé. Amabafre. Donc muri rusangi amakipe electronique. Ego. Rero no kuvuga ngo tumaze kuja muri bya vya sonorisation naho urumva tugendana ama pièce nk'amafera tugiye gukora, ushaka guhura n'agapana kanaka ukagakora
utira uraja kurondeza hanze yego donc umva wewe icambo cora ngo chauffeur mécanicien nuko murakoze cyane ivere tugiye tuje mu mwuga cyane bakunzi bayaga nawe TV ibi muri bimwe twabanye turobemera yuko tuzoza turaja no mu bindi bigiye bitandukanye twakira abakora ibitandukanye mutubabarire tubaye dusaba imbabazi imbere ko tutamusanze ahakorera kugira byukuri mubone ko ari umufundi cyangwa electronicien ariko nitushaka kuno munsi kwinjira kuvyakora ngena bikora ariko dushaka kwinjira ku buzima abayeho mu gifundi ciwe Ive igifundi cyawe kiragutunze nukuri ndashima kirantunze bimeze neza kirantongeye n'umuryango data yansigiye kuko data yari yitavye Imana rero bimeze neza yego muri rusangi turi mu gihe vraiment dusanzwe dufise n'umukuru w'igihugu ahimiza cyane abajene gukora daga naho umupapa je naho umugabo bacara umujene bacara umujene ya myaka y'umujene bavuga nazi niyo ufise urayirenza ugiye kuraba wewe utandukaniye n'abandi bantu badakora donc utandukaniye n'abandi bantu badakora sinzi kibazo kucumva neza bo ikibazo ndacumva jaho ntandukaniye n'abandi badakora nuko nshobora kuronka ikintu cyose nshaka haba mu buryo bwo kwambara gufungura nkafungura nkabironka atamuntu avuga ngo namukoze mu mufuko yego donc uvuga ati je kinandukanye nabo ndibeshejeho nukuri turi mu gihe ugwaruka gwishi arudakora gwishinze amarigara bisinzi biyayura mutwe donc bari mu bintazi mugabo akaba ari gwaruka twari twiteze aribwo Burundi bwejo nizo nguvu z'igihugu kuko 60% bagize igihugu cyacu Burundi n'ugwaruka yego wewe nka wewe uhanura iki urundi gwaruka rudakuramo ko muzi ngo rukore murakoze cyane gwaruka muri ko murankurikirana no bahanura yuko mwokura amaboko mu mifuko mugakora mutisunze ngo amafaranga ni make ngo amafaranga ngo murarenge bivanye n'ivyo mwize mwokura amaboko mu mifuko mugakora kubera ko yuteye intambuko imwe ukagenda ugakora burya n'Imana iraguhezagira ntizoguhezagira ngo nuko uryamye hariya mu gitana ngo birameze neza cyangwa ngo muri famille turifise dufise binabiriya sigwawe gwawe nibigironde wavunikiye murakoze baravuga yuko surtout aha mu gisagara abana bo mu gisagara badakora cyane kwera babona bafise abavyeyi babirondeye kandi nivyo tugiye kuraba abantu tuva ruguru naje mva ruguru bavyumve none barabiyizi niyo twakuriye naho twigira abanyamuji tugiye kuraba hariho ubuzi usanga umenga bukora abantu ba ruguru wewe akazi ukora haba ari imvukira tuzita imvukira muhurira mu kazi ukora mu kazi nkora nukuri imvukira zirimwe muga benshi baranebwa barabisuzugura ngo nukurya umwotsi wa ete ngo nukuruha ngo nukurya ibitutsi by'ababosi oruke aho bitandukaniye nuko iyo wemeye guhaguruka aje gukora risk uza guhuriramo yose tegezwa kwihangana rero kwihangana niko guca gutuma bya bintu byose bishoboka ego hagati nkuko bavuze ngo aba bafise ibintu abavyeyi babo barondeye bagize gute iyo umwana canke iyo ndazohora bibona iyo umuntu ari mu bintu yarondeye canke nuri mu bintu yaronderewe itandukaniro ry'abantu wewe uribona gute murakoze cyane itandukaniro riri hagati y'abo bantu babiri waronderewe n'uwarondeye sirimwe kubera ko umuntu afise ibyo yaronderewe nta gaciro kanini abiha arabikinisha araryoherwa aja mutubare mwibi nabiriya mu ngeso mbi zitandukanye ariko umuntu afise ibyo yavunikiye yabiri yakuya uwo muntu aramenya kubijera aramenya kubitunganya neza nimba rose ibyo 500 akavuga ati okay uyu munsi mfungura 3 2 ni integekanya bizoza nuko je novuga ndi aho ikintu uvuze ni ciza cyane kandi ni ikintu gikomeye gose kuko benshi muri rusangi abana usanga bakuze bafise ibintu baronderewe n'abavyeyi birabagora kujera mu gihe amuvyeyi atafashe umwana ngo amwedike hakiri kare amwigisha reka twe tugarukira akazi kawe muri rusangi nitsa kuvuga cyane ku mukora gusa no musi kuvuga nko ku mukozi turi mu gihe leta yacu mvye leta nkozi yashizeho imbona kazoza y'igihugu yashizeho 2040
igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere donc niyo vision baduhaye mugabo jewe vraiment mbona umenga batanze igihe kirekire 40 ni kera kana abantu dans 2040 hasigaye imyaka 15 ni myinshi wewe muri wewe wibona he donc reka mfate sinje muri 15 zisigaye kuko uri kurakora Imana yahezaga imyaka 5 wateye imbere wowe wibona he mu myaka 5 bo mu myaka 5 dufatiye kwijya mbona kazoze mukuru w'igihugu nakwifuza niburi ko no afise basi ikintu niburi cyo comme entreprise niburi no abamfise nk'abakozi nk'ijana warateye imbere narateye imbere nkafise nk'abakozi ijana umva uteze imbere n'abandi kubo bahemba yego nk'abakozi ijana ndiko ndahemba hari imiryango ibayeho kubw'ikintu twateguye bariko barakoreramo muri rusangi mu bintu ukora ndazi birasaba imitahe kugura ibikoresho ibibanza ibiki navyo wewe amazuda zibukoreramo mamupanze navyo wewe bikugirira he ingaruka mbi canke intambamye uhorera navyo niziye bo intambamye duhuriramwe mu ivyo bintu nini kubera ko ibibazo byarazimvye abafise nabo bamwe baduza ariko gusa turihangana tugaca tumenya ukuntu natwe tumenya uko tubitunganya mu kazi kacu ka misi yose murakoze turi mu gihe hariho amashira hamwe amwe par exemple nka za CPAG dushikikira zaba preto za paeje zishigikira impano canke imigambi canke ibikorwa vy'ugwaruka wewe woba umaze kwitura amashirame nkankayo ugira akongereza gatahe ukore neza wiyaguye ce wisanzuye mbo oya ntiturabitura ariko tiko turabitegura mwico gihe nibaza ko bizogenda neza tubiture kandi bazodufasha nk'abavyeyi bacu bavuga mu kirundi ngo urimira umwerukamwa ifyufyu kandi yo ngo ubugirigiribwira babiri uramaze kwimvira kuja hamwe n'abandi ngo mugira ama cooperative ugira mushikikire ibikorwa byanyu bo ico kintu mbajije ni ciza cyane kuko maze imisi ndabitegura nimvira kubishikiriza abandi bafundi dusanzwe dukorana hano mwaka karere kandi ndabibacishije ko vraiment baravyakiye numva nanje biranezeye kuko hajya umuntu akora wenyene hari hadashobora gushika kuboko kumwe kuri yaga ntigwimara buryo ko bavuga murakoze cyane no murundi wa kera nivyo ni vyiza iyo ukora ikintu mukaja hamwe mukagira kuko biraryosha ari gihe kuko abafundi benshi bamaze kugutahura iryo banga ryo gukorera hamwe donc ego mu bafise akorera mugabo bafise ivyo bahuriramwo iki akamubakiye telefone na mugenzi we nyimba ari umuntu gukora ikintu ntaco nshoboye nakaragishoboye naka ja kwa naka bituma mukuzanya ico utazi gukora akavuga ati naka kakanaze gukora akavuga ati akantu bagakora nanje kanyereke birafasha cane kandi birateza imbere cane abandi Ego nuko kweri ko nukuri kwajya uvuze ngo byose urabishoboye hariho ubashoboye mwibi nk'akarorero ibi byanjye gukamera mwebwe muri foro mugatugeze hariya mwavuze ko muri abafundi hari utundi dushobora dushoboye mwebwe mudashoboye turnevis ngire ngo nico gituma rero Imana yatanze isabagire kugira ngo umwe wese atorane ciwiwe mugabo ntazoca buwikorana ahubwo azofashe n'abandi bashobore tera imbere mu mwuga nk'akarero jewe ndamaze kwigisha abafundi bashika kuri 4 kandi mwabo 4 babiri baramaze kujabuka kubikora hanze kuvuga ico ndagishima nkagishimira n'umuvyeyi yanyigishije yaramuye agacaronka nawe nabuzukuru mu mwuga nabuzukuza bazoza nico novuga tuti nizandi ni gukorera hamwe birafasha kuko iyo utagize ico umenya mugenza wakizi bukorana abari sawa muri rusangi rero mu bantu bakora ubuzi bw'iwanyu imyuga mito hari ikintu benshi birengagiza hari ikintu benshi batazi kandi ni ikintu gifasha cyane benshi bakunda kuvuga ngo nivyo abantu abafonctionnaire tuvyituko wewe ikintu kijanye n'amakoperative canke yo kuzigana no kugurana canke amabanki canke ama microfinance ico kintu wewe mu kazi kawe ico kintu racinjizamo ico kintu ndacinjirizamo cyane kubera ko iyo uri muri microfinance canke uri muri banki urashaka kugenda ugasaba ingurane ugasanga baraguhaya ngurane ugaca witeza imbere muri cya gikorwa ari kurakora bigaca bigenda neza gusumba ugwaruka gwishi kubera bavuga ngo afise umutaye muto ngo ntafise amahera kuja kubitsa wewe wobahanura iki canke wobereka akaye kamaro bigize akamaro bifise rero ni kakandi nyene ngarukako ati vya bihumbi 5 bironke
ufungure bitatu no munsi hanyuma bibiri wibike nk'integekanya bizoza nimba udashoboye gutwarayo ivyo bihumbi bibiri vyose uvuga ati ndakeneye akayinite utuntu nk'utwo cugenda ufungure bitatu hanyuma igihumbi gishire hahandi hanyuma ikindi gihumbi kigendera kugira ngo niba honyanga za tomate z'abandi ntibagufate nabi reka nibutse jewe abari ko badukurikirana surtout ugwaruka abantu benshi ugwaruka gushiruzi yuko mu mabanke bagenda kubitsa gusa muri banke uragenda ufite target ukaja ayi amafaranga bafise ukaja ukayatora ukaja kuyakoresha umugambi akazokongokera savdire que uragenda muri banke iki kintu ndakwiye kurondera umuntu nawe tuzokiganira ko cyane kubijanye n'amabanke n'ama microfinance abantu benshi ntibavyumva uko iyo umaze kuba umumambre wa banki uba wemereye kuziganya no kugurana ya migambi muto wari ufise uragenda bakakugurana imba rufise umutahe miliyoni 3 bakaguza n'izibiri zikaba 5 urumva ko uri kuratera imbere cyane rero ivyo abajene barakwiye kubimenya bakabihagurukira bakamenya yuko atari vy'abakozi ba leta ngo bahembeko mu makonti benshi kuko amafaranga iyo ari mu mabanki mbere abari yasure abafise security kwiye uraziganya ukaguranana muri rusange rero tugiye kurangiza ikiganiro cacu kuko ubugira kabiri ndazi zo gusanga aho ukorera ubutoko turavuga neza donc muri rusange abanyamwuga akazi kawe ukora nakazi gashaka guhitanwa n'amasanganya riske iki korera hano hari umuyaga nkuba umucanye ibintu hashobora gusha ikijanye n'amasiransi naco nk'umunyamwuga nk'umukozi wewe ukivuga kwiki ikijanye n'amasiransi ico ndashumva kandi ndashumva neza kubera ko iyo ufise ibintu ukora bishaka kugira amasanganya nk'umuriro ibintu nk'ivyo utegerezwa kugenda ukavyasirisha ariko muruhande rw'iwanje ico sindashinjiramo ngo nje kwasirisha aho nsanzwe nkorera rero iki kintu kirakomeye cyane kuko isanganya ntimusezerana ntimenya aho rizira rero foko abaza baramenye kukingira ibintu byanyu birafasha mu kurangiza rero kino kiganiro reka nsabe nk'impanuro woha ugwaruka rudakora ugwaruka gwishinga ku marigara gushinga inzoga siturabire ngaho mu karere kiwanyu kumusaga uvuga tuti je no bahanura iki bitwara uko bagenda uko murakoze cyane no bahanura ko bova mwizo ngeso kuko ntaho zishikana umuntu bakijukira ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo tubone gushika kuri yamana kazoza mukuru w'igihugu wacu murakoze urakoze cyane ndagushimire murakoze cyane shimire ko yadukurikirana atanze impanuro nziza cyane numwe mu gwaruka nawe rukora ruriteza imbere rubicishije mu mwuga avuze vyinshi tuvuze kubijanye no gukorera hamwe amabanke amasiransi ubutatuyemereye ko tuzomusanga reko ahakorera byukuri tukagura ikiganiro tukagura impano ziwe akazimenyesha abantu tugenda ko erega tuzogira na publicité murakoze cyane rega ntuvyibagire genda upfuza gukorera jewe nkorera ngaha kujya kabiri kumusaga baranzi ni kwa Yves ni kuvuga ngo abatandukanye baramuzi ngo natangwe ndababwira izina nitwa Yves sangwe nkorera kujya kabiri ndepara ama telefone ama radio ama television n'ibindi kandi tubakira neza ko turazi neza yuko umukiriya n'umukwe tuzobafata neza muhawe ikaze mwese Yves reka ndagushimire cyane shimire nawe kwa dukikana kuri televiziyo yacu Yaga Nawe TV bibutse yuko ukaburi mushasha n'ugenda subscribe kugira ibiganiro bize biragushikira ikibiriraho ugire jeme na partage kugira usangize ibindi biganiro abandi kugira namwe muze murumva ibiyago bize biraca kuri Yaga Nawe TV yari jewe Alendi Kumana mariko muraganira Imana ibampezagire ibampera umugisha naho gutaha mu biganiro bigiye biraca kuri Yaga Nawe TV murakoze hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo